Hello guys, hope everybody is doing great. Jewe meze fresh, meze neza ndatoshe ndatohataye kandi ndashimira Imana na leta n'abandi bantu bakenya. Rero nje kuri screen zanyu kugira ngo ndababwire ndabaramutse nongeye ndabifurize no kuzotangura weekend neza, gutangura weekend fresh. Urumva ko tugiye muri weekend tugiye mu bintu biba biri shosho. Rero ngo bazanywe ni ku munsi jewe nazanywe no kuba no gupresenta kugira ngo ndabereke wa murasta wacu musanga mumenye kuri screen zanyu, tuganire ku kantu gatonya kugira ngo tumubaze eske indwi zibiri ziheze turi kumwe, indwi ziheze tiko turakorana, nihe mpinduka ubona barabaye mu buzima bw'iwawe, nihe mpinduka ubona yabaye mu kibano ciwawe edere muri rusange, nihe mpinduka ubona iri kiraza par rapport yuko wari umeze bwa mbere n'imisi tumaranye. Yes, nako gasije ko nyine tugiye kuganira kugira ngo tumubaze twumve kuntu bimeze mizo ndwi zibiri tumaranye. Yaro guys, reka rero nawe tumuhe ijambo, musanzwe mumuzi muramenyereye, ariko abayagire mu mwumvijwi ababwire nawe ukuntu yumva merewe mu akakanya. Ndakora mu gice cyane. Amaro neza, murakomeye? Twe turakomeye, tumeze neza. Nawe ni sawa? Jenny bon, je ndashima. Ego kibazo nacumvise je nibaza yuko ubuzima buriko burahinduka, bivanye n'ibyo ndiko ndabona ku munsi ku biganiro bigenda biraca ku mbuga zitandukanye, promenade turiko turakorana twibohora kubera hanene twe tuba twararushe, kandi si jewe jenyene, nibaza yuko abantu benshi kuri isi barushe. Kwibohora rero usanga ari ikintu kiba gikenewe cyane gose. Ego ubuzima ntaco bubaye buriko bagenda neza, gikuru turarindiriye gusa cyo tuma duhinduka koko nkuko abatwemereye kudufasha bavuze ati twifuza yuko hoba ihinduka. Iryo hinduka rero ntirashobora kugaragara neza, ariko ririho, kubera no kubwa yuko zindwi zibiri tumaranye nk'ubu maze imisi nduhutse bien aleze, bya bindi byo kugura ndiruka mu barabara ubu ntibikibaho, babandi bahora bankoresha kuri gusa ubu ntibikibaho. Ubu mbere basigaye bavuga ati none wabaye undi muntu, arambwira nti ifo ko umuntu ahinduka, ntitwoguma turi hahandi nyene. N'ubu hari ko baguma bambarira ati samedi dimanche tugende kuririmba, ariko ukuntu nabona nitwaya ubu siko ncitwara, kubera ubu sinde je nyene ndafise abo dukorana, ndafise abantu banyoriyanta bambwira ati dukore gutya hama turondere kijumbu cy'abana. Mubisanzwe impinduka ni gake kubera n'abantu barayamaze ati bukebuke ni urugendo. Impinduka nizishobora kuza ngo cuzibona direct, mugabo gakega kuko hagenda harahera imisi ni kubona ati kino kintu kirahindutse sava, kino naco kirahindutse, okay, kitarahinduka naco ukagitegura cyangwa ukavuga ati mwanya kashobora guhinduka. Nico nagenda kubaza mugabo cyukigira ko ati abantu bahora bandondera uko bashaka bamprofite bagira iki, ubu ntibigikunda kubera ndafise ahantu mbarizwa, ndababwira bati jewe ubu ndafise ahantu mbarizwa, nimubaza abana kugira ngo baguhe intumbero ziwanje. Mugabo ntibisigura ko babahevye, basigura ko babahevye, mugabo irifoke bamenya ati umuntu yahinduye, ubuzima yarabayemo yagiye mu wundi buzima, ubu bimeze uko nuko. Hama jewe ndakunda kubaza tubazo nyene tw'amatsiko, nakahe kantu ubona nk'ubu wosezeranira abantu ati burya mu y'iminsi mikenya ngiye kubakorera kanaka. Jewe abafanzi banje ngiye kubereka bishasha, nkuko tuko turavuga yuko hariho bishasha biriko biraba. Nibaza yuko mu minsi mikeye tuzobereka ihinduka bishasha. Ngaha mu gisagara ca Bujumbura mfise abantu benshi bankurikirana kandi bankunda, ndifuza yuko nogira ikintu gishasha cyo tumira mbere n'abandi baririmbyi ahumvuze nk'igiteramo, nka concert live, kugira ngo nabajya nahora ndirimbira n'igitari kimwe hari Bugarama n'ahandi hose, nawe wenye n'ubwawe ubone yuko nanje shoboye, hari cyo nshoboye kidasanzwe. Ndifuza rero ko mu minsi mike tuzotegura concert live kugira ngo nshobore kugaragara muri concert, nerekane aho ngeza ukuryoherwa kwanje. Nivyo kubera amaze imisi batwandikira bavuga ati burya twe turamukumbuye cyane, kabwira ati mwe ni murindire burya iyo abarasta niwe bakunda kwita intare, burya intare itekereje birikira medita ku kintu ivumbutse nakanya gato. Hama Carlton mu gisagara ca Bujumbura mu Bukeye mu Bugarama hose baragukumbuye, ariko twizere ko mu minsi mikenya tugiye gutangura kuza turagira amavisite n'ibindi bintu bitandukanye kugira ngo tubereke ko aticaye ahubwo yarakimedita kugira ngo
abazanire ibintu bimeze neza. Hama nanamubwira ko ariko ategura indirimbo nshasha agiye kuzoririmba izoba ijanye no gufasha no ibintu nk'ivyo muzoyibona. Reka sindayivuge kubera nanje nta niyo ndumva mugabe izoba indirimbo imeze neza, izoba yashobora no kuzosohoka afise n'amasanamu direct kagira audio n'amasanamu bigasohokera rimwe, umva ko bizoba ari ibintu bimeze neza. Hama Carlton ni kihe kintu ubona sinzi kuntu no kivuga wobwira abandi bantu bashobora gufasha cyangwa bashobora kugira ikintu bafashije umuntu mugabo bakirengagiza, kandi burya kantu bafashije umuntu gatonya karashobora gutuma ava aho yarari akaja mu yindi ntama. Ni kihe kintu wobona wobwira abantu bakunda cyane cyane kwirengagiza ngo umuntu ngo sinomuhijana ngo ntashobora kumufasha na sanfra y'amarundi umegana amahera make mugabo akirengagiza ngo uyu muntu sinomuhijana ngo ntashobora kumufasha. Ni kihe kantu kajambo wobona wobwira abantu bafata ibintu nkuko kavuga bati aka kantu sinokamufasha ni gato ntacyo kumufana? Ego murakoze. Ikintu kijanye no gufasha no gufashanya ni ikintu kagikeneye cyane gose, ni ikintu mbere n'Imana ishaka kukiguhembera. Mugabo abantu ntibako baravyumva, aco gituma abantu benshi usanga dufise ingorane kuri no si donc 90% usanga vision yabo ari amafaranga, bakibagira ikintu bita amateka. Amateka rero ni ikintu kidasanzwe, ni naco kintu mbere jewe nifuza kuri isi ego kujya kwa Bob Marley. Nakahe kajambo wumva wobwira nyene irino shira hamwe kuba yariyumviriye avuga ati Carlton reka ndabe kuntu notangura kumufasha kugira ngo ndamuhindura amateka muri makini kono kivuga? Ego je nateguye indirimbo nziza cyane gose ryoshe gose ijanye no gutumwa ijanye n'ibikorwa bya Tarsisi of Minister. Nuba yuko iyo ndirimbo nkamwe yasohora je nibaza ko ari yo kado ndiko ndakora imisi yose mazi nosha gusohora kaba mbere international, ikaba indirimbo rurangiranwa ijanye n'ivyumviro bijanye no gufasha kugira ngo nabandi babonereho babone ko gufasha ari vyiza, ufashije ntubuhombye ahubwo bahungutse. Reka ndagushimire ku ruhande rwiwe kubera numva musanzwe kado ikintu arinze yitwa kado kiba kirimo ibintu byinshi cyane, kandi uyu muntu arinze gutegurira kado ni kubera uba uri umwizigirwa we kandi uba wamushimije bavuga ati vraiment umuntu simo n'ikintu no mukorera kana muri no kado. Reka rero tubashimire cyane, nawe tugushimire kuba kwihigana duhaye, twizera ko tuzosubira umuntu gwiza umeze fresh biteguye umeze neza ibintu bimeze neza. Turabashimiye cyane rero kunuma bandanye mudukurikirana, tunabasaba ko mu bandanye mudukurikirana. Tugiye kwinjira muri weekend, murabizi ko weekend kenshi twagiye kukuramo stress, ariko tuzotangure iyinga twese turi kumwe tumeze neza. Turabashimiye cyane, mwana mugira subscribe, like, share na comment kugira ngo tubana tubona ko turi kumwe. Turakunda cyane. Ciao ciao, hasta la vista.